Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV, ishene idushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabakengurukira rero mwese mudukurikira muri micungararo igize igihugu cacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Akaba rero hari amakuru habayiriwe havugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, nk'iperereza, mu gataya kaze na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa ijya nino. Ndabahaye kaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru na cyane rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira mu iperereza ngaha mu ntara ya Ngozi, maze tuze kurabira hamwe ibiriko birahavugwa, aho rero hariko haravugwa ko hoba hari abanyororo bashika batatu banyorojwe ndetse bamwe muri bo bakaba bagandaguwe na Salvatore Horihoze. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido turabire hamwe amabi yashizwe ahabona no mu kiganiro na Pacifique nini nahazwe yari yateguye kijanye n'amabi ari karakorerwa abanyororo b'Iyohero rikuru rya Ngozi. Byose kuri yo bw'idonido turaza akubibashikiriza. Turaza no kurabira hamwe kubijanye n'inama shikiranganje yateranye, aho yarirongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ikaba yariko irabera Igitega kwa Ntare Rushatsi House. Turaza kurabira hamwe zimwe mu ngingo nkuru zafatiwe muri iyo nama, byose turaza kubibashikirija mu mugambi wateguwe n'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse bifatikanyije na Limitere. Turaza kubashikiriza bimwe mu bikorwa byaranguwe ndetse n'ibyo basaba abanyagihugu kubandanya bakora kugira ngo bashike kumbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 ndetse n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Ico ndabasavye mwibwe gufyonda suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya kuri imuresha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rasubire ndabahe kaze mu makuru yacu kuri yo bw'idonide tugiye guhera mu ntara ya Butanyerera, aho hariko haravugwa amabi ya Salvatore Horihoze abandanya gukorera aho ariko ararongora iperereza. Kuva mu kwezi kw'indwi umwaka wa 2025 Salvatore Horihoze niwe arongoye iperereza mu ntara shasha ya Butanyerera. Ni ukuvuga ko ajejwe gucunga akarere kagizwe n'intara za Kera nka Kayanza, Ngozi ndetse na Kirundo. Icicaro ciwe kiri ku mugwa mukuru wa Ngozi. Salvatore Horihoze kandi akigenwa mu mabanga twaribukije amabi yamuranze mu ntara zose yaciyemwo. Ntivyatevye kandi mu mezi abiri gusa amaze mu mabanga mashasha Salvatore Horihoze yamaze kuvugwa mu mabi akomeye. Hano turagaruka ku mabi yamuranze kuva yagashika mu mabanga mashasha: inyuruzwa ry'abanyororo batatu mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Kwigenekerezo rya 15 kwezi k'umunani w'uyu mwaka hari abanyororo batatu basohowe mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Amazina yabo ni Ajuda Chef Ildefonsi Nimubona, umusirikare yafashwe kuva muri Nzero umwaka wa 2017 muco bita dossier Mukoni. Isidori Bayubahe yahoze ari umundongozi za MSD muri komine Gashikanwa yahagaritswe muri 2015 ndetse na Ernest Bigirimana. Bano banyororo bose rero bari bamenyerewe ko baza ngo baratorwa n'iperereza rikabajana rikongera rikabagarukana. Hari kandi ngo n'abanyororo bari bafise amakenga ko bano batatu ngo boba baja kubarega n'iperereza. Nta byemezo dufise ko boba barabikoze cyangwa se baba barakoreye iperereza. Icyatangaje abantu benshi uwo munsi ngo nuko bamaze kubajana umuyobozi w'ibohero Christian Sibomana akaba ngo yaraciye aza ngo gutora ibyabo byose arabitwara. Amakuru dufise kandi havuga ko bano banyororo batatu batwawe mu modokari zibiri, iyo ngo kwa Salvatore Horihoze niyo wujejwe operation mu biro by'iperereza bya Butanyerera witwa Dieudonné. Abanyororo baciye kandi bamanukanwa mu gisagara ca Bujumbura. Aya makuru kandi yemeza ko bageze Bujumbura babanje ngo kujanwa mu rupangu tutashoboye kumenya neza. Aho hantu kandi ngo umunyororo Isidori Bayubahe yambitswe amapingu Salvatore Horihoze ngo aramukubita amuhira hasi, aratangura ngo kumukubita ikiringo c'amasaha hafi 3 aramukubita gushika avuyemo umwuka. Isaha 3 z'ijoro niho ngo Salvatore Horihoze yashikana ba banyororo batatu ku cicaro gikuru cy'iperereza Bujumbura.
harya hafi ya Katedrali Regina Mundi. Isidori Bayubahe ngo yahageze yamaze gucikana. Amakuru dufise kandi avuga ko ikiziga ca Isidori Bayubahe cahawe Athia Nduwimana, ntituramenya neza ivyakurikiye. Imiryango ya Isidori nimubona ndetse na Ernest Bigirimana ifise ko boba ngo bapfungiwe ku kicaro c'iperereza i Bujumbura naho batarashobora kubabona. Umugambi wo kugandagura umunyororo Clement Nkurunziza. Amakuru dufise kandi aremeza ko Salvatore Horihoze afise umugambi wo kugandagura umunyororo Clement Nkurunziza amaze imyaka apfungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi mu karenganyo kadasanzwe. Amakuru dufise kandi avuga ko Salvatore Horihoze yateguye ko Clement Nkurunziza uyo kwicwa agiye kwivuza. Amakuru kandi avuga ko hariko hategurwa umuganga azomutera ngo umuti wo kumwica umunsi ngo byashitse akajanwa kwivuza. Amakuru kandi abandanya yemeza ko umuganga azokora ibara ngo yateguwe ngo hasigaye ngo kuboneka akaryo ngo ko kuronka Clement Nkurunziza kwa muganga. Ibintu vyifashe gutyo mu gihe kandi mu mpera y'indwi iheze umunyororo wiwe umuyobozi w'ibohero rya Ngozi Christian Sibomana yateye ubwoba Clement Nkurunziza ko ashobora gukurikira abarya abanyororo batatu baheruka kunyuruzwa mw'ibohero. Abantu babiri barekuwe baheruka akwishwa mu ntara ya Kirundo. Amakuru kandi dukura mu bambonera kure mu vyegwa vya Ngozi aravuga ko hari ibiziga bibiri ngo bitekeye mu magunira Salvatore Horihoze aherutse gukura mu Kirundo aca abiha imbonera kure zija ngo kubihamba ahantu aho ngo bita kwa Nyamugaruka. Izo mbonera kure kandi ngo zisanzwe zizejwe guhamba abishwe n'iperereza. Abo bantu ntibigeze bamenyekana, bahambwe mu ijoro ryo kuwa mbere igenekerezo rya 15 rishirwa 16 Nyakanga y'umwaka. Amabi Salvatore Horihoze yatumye haba guhungabana kuri mu biro vy'iperereza Ingozi. Abapolisi bahora bakora ku biro vy'iperereza mu gihe ca Godefroid Ntirampeba baridoga ngo baridoze babonye amabi asigaye ahakorerwa kuva Salvatore Horihoze aje kuba warongoye ico kibanza. Ibyo ngo ntavyo bari bamenyereye mu gihe ca Godefroid Ntirampeba. Abapolisi kandi ngo bashatse gupfungwa bose, ubu Salvatore Horihoze ngo yarabahinduje bose azana bashasha ngo bamenyereye amabi. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa Ngozi batubwiye ko ngo ubu bumva ubwoba bwishi kuva Salvatore Horihoze agarukanywe kubera ngo basanzwe bamuzi mu bukozi bw'ikibi. Ngozi yahorana gahengwe mu kiringo ca Godefroid Ntirampeba. Kuri ubu bavuga ko ari we mushinga ntahe ngo babonye mu bamaze gutwara iperereza Ingozi. CNDH iratabazwa. Iki kibazo c'abanyororo bakuwe mu ibohero rya Ngozi bakajanwa mu iperereza i Bujumbura kiraraba rwose umugwi w'igihugu jerwe agateka kazi na muntu CNDH. Doroture yakorerwe umunyororo Isidori Bayubahe gushika naho apfa irahambaye ko CNDH itohoza ko Salvatore Horihoze kandi ntakwiriye kubandanya yica abantu atigera abibazwa. CNDH ndetse na parquet nibakora akazi kabo. Musenyeri Martin Blaise Nyaboho atwara CNDH ndetse na Procureur General wa Republika Leonidas Manirakiza, iki ni igihe cabo cyo kwerekana ko bazi ico bajejwe. Turasabye kandi ko hofatwa ingingo zikwiye zo gukingira ubuzima bw'umunyororo Clement Nkurunziza, uretse kandi ko apfunzwe atamatohoza akurikijwe. Birahambaye cyane ko ubuzima bwiwe bukingirwa. Ikizomushikira kizobazwa Salvatore Horihoze ujejwe amagara y'abantu mu ntara ya Ngozi ndetse Medecin Provinciale utwara ibohero rya Ngozi Christian Sibomana hamwe ndetse n'abategetsi bose bari gufata ingingo zo kumukingira ntibabikore, na cane umushikiranganje w'ubutungane Artemo Katihabwa. Turasabye kandi abaryango n'abagenzi ba Isidori Bayubahe ko bodusangiza umwidondoro ukwiye wo muhise.
naho Gitega hoho umugambi natwe dutera imbere watunganijwe icesi n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Kuri uyu wa 19 Nyakanga uyu mwaka umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yuguriye icese umugambi natwe dutera imbere ku mutumba wa Kibimba komine n'intara ya Gitega. Uwo mugambi kandi ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe ry'itumatumanaho Limitere hamwe ndetse n'ikigo OPDD. Uwo mugambi kandi ukaba waje kugira ngo abenegihugu baronke amazi meza, gufasha abatishoboye kwinjira mu makoperative y'iterambere, kurwanya ubukene biciye mu gutanga uburyo ku miryango 6,000. Uwo mugambi kandi ukaba ugiye gufasha abenegihugu bo mu ntara zinarizo Gitega, Butanyerera, Buhumuza ndetse na Bujumbura. Hategerezwa kandi kwimbwa ibibanza 14 vy'amazi bizwi nka forage bica ngo bikurikizwa n'inyubako zo kubungabunga. Uwo mugambi kandi utegekanijwe kuzomara imyaka 3 kuva muri uyu mwaka gushika mwaka wa 2027. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yateye akamo kandi ayandi mashirahamwe gukurikira akarorero ka Limitere, asaba ndetse abenegihugu kugira isuku ngo kuko isuku ariyo ntango y'iterambere. Waserukiye ishirahamwe Limitere yamenyesheje kandi ko imiryango 6,000 izoshigikirwa mu buryo bw'amafaranga biciye kuri telefone mu ntumbero yo kwiteza imbere. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi Angeline Ndayishimiye yaciye agendera abanyeshuri bo kw'ishure ry'ikigo Umugiraneza riri ku mutumba wa Matongo komine ya Nyabihanga. Naho turanyarukiye kwa Ntare Rushatsi hahuze inama shikiranganji yakoranye mu kirimba c'umukuru w'igihugu kwa Ntare Rushatsi, ikaba rero yari irongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Iyo nama yize ibijanye n'umugambi w'igihugu werekeye amasoko ntanganguvu washikirijwe n'umushikiranganje mu byajejwe harimwo amasoko ntanganguvu ndetse ari we Hasani Kibeya. Yize kandi integuro y'itegeko risubiramwo itegeko nimero 1/2 yo kuwa 27 iryo kuwa 9 Kigarama umwaka wa 2021 ritomora neza ingene igipolisi cy'u Burundi gitunganijwe ndetse n'ingene gikora. Ikaba kandi yashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano Ndaruzaniye Leonidas, nkuko amakuru dukura ku rubuga abandanya abishikiriza. Ibi kandi biruko mu gihe igihugu cy'u Burundi kuri ubu gihanzwe n'ibibazo bitandukanye, haba ikibazo kijanye n'igitoro, ikibazo kijanye n'iduga ry'ibiciro ku masoko, tutibagiwe ibiciro byo kiyunguruza byaraduze. Kuri ubu ngubu rero abanyagihugu bakaba bavuga ko ishavu ririko riraniga. Ibi kandi biruko mu gihe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze amezi make cyane ahinduye leta, ashize ko leta shasha ikaba ari leta irongowe na Nestor Ntawontuye, ikaba kandi yarasubirije leta yarirongowe na Gervas Ndirakobuca. Kuri ubu Gervas Ndirakobuca akaba ari arongoye inama nkenguzamateka nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu abanyagihugu b'u Burundi baramwidogera, bakibaza niba ivyo arimo arakorera abanyagihugu b'u Burundi ngo ariko arabibona. Bakamusaba ko rero iyo bafasha kubatunganiriza na cane ibibazo bihanze u Burundi mu bisata bitandukanye, na cane mu gisata cyo kwiyunguruza. Sibyo byonyine kubera ko nibijanye n'amahera mvamakungu kuri ubu ngubu vyamaze kuba umuzi wibuye. Bakavuga ko rero ibi byose bihanze abarundi ngo babiterwa n'intwaro ya CNDD-FDD, bagasaba rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi gufata ingingo zibereye ndetse no gushirako indongozi ngo zishobora gutunganiriza abanyagihugu mu migambi itandukanye. Reka dushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twari tubashikiriza kuri iyi saha. Dusozera ngaha tuze gusubira mu makuru araza kubageza uko yaramakuru mwashikirizwaga n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV sheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza ururimi rw'ikirundi. Reka dushimire mwese mwadukurikiraga muri mu mihingo itandukanye igize igihugu cyacu Burundi, abariko badukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu kure. Mwese ndabashimiye ko mwari kumwe natwe. Dusuzere ngaha amakuru yacu n'agasaga tuze gusubira mu makuru araza kuba agezweko.